Bakunzi ba Woman TV turabaramukije tubani ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Uno munsi rero dufise ibintu vyiza, dufise ibintu twabateguriye vyiza biryoshe nkuko abantu bose badukurikirana tubafata nk'abantu bafise akamaro kanini, bafise agaciro kanini kuri twebwe, ku gihugu ndetse no kwisi yose. Nico gituma rero uno munsi tubaramukije tubani ikaze ku bintu dufise uno munsi, ku bintu twabateguriye uno munsi nka Woman TV. Uno munsi rero ntibisanzwe na gato, bimwe twahora tugira uno munsi vyahindutse. Uno munsi twaje nyene tuje kugira tubaryohereze ikiganiro cacu mu kanya kigira gitangure. Ariko uno munsi sindi je nyene, jewe muranzi musanzwe mumenyereye ni Madame Sandrine Nizigiyimana. Ungaha nyene muranzi muramenyereye, ariko no musinzi je nyene no musinzi kumwe n'umuntu munakomeye cyane, umuntu nubaha cyane, umuntu aciye ubwenge. Bashe ndabasabye muze kumviriza ibintu bimuvamo. Très intelligente. Namaze gusa intelligente, mwamaze kumenya wari we. N'umwigeme mwiza, sukuye aciye ubwenge, ariko ariga kandi afise amashuri menshi. Mana je amashuri ntayo noshobora kwiga vraiment. Nayo noshobora. Turabaye ikaze rero twumvirize ikimuvamo, ariko abanza twibwire. Welcome. Thank you. Urakoze cyane Sandrine. Ariko nawe urantatsura heze urarenze. Bakunzi ba Woman TV, reka ntangure mvuge ndabaramutsa kwanza ndababwira yuko ndaryohewe cyane kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Bavuze Woman natwe abigeme twa turimo rero kuba cyahora gikora umukenyezi gusa n'ukuri twahora twibwa, ariko uyu munsi ntewe iteka. Kandi ndibaza sije ntewe iteka n'abandi bigeme baratewe iteka. Gusa ikintu ntemeye ibintu babwiye ngo urumva ngo ciye ubwenge ngo afise amashuri nta mashuri ngira. Nukuri nimave mwiyumvira byinshi ndo umwigeme asanzwe akunda Imana kandi nukuri namwe ndazi yuko muyikunda. Hama nkuko mwavyumvise uyabibwiye kari Sandrine nanje nitwa Munezero Fadete. Ego Munezero mvura kunda kunezera kugira ngo ndizogora. Wow. Okay. Ni Munezero Fadete turi kumwe uno munsi ngaha muri studio za Woman TV, imbonesha kure y'abakenyezi, imbonesha kure yitaho ibikorwa by'abakenyezi, imbonesha kure iherekeza umukenyezi mu bikorwa vyiwe byose bariko arakora. Turabaye ikaze rero kuri uno munsi. Tutarinze kurandira je mvuga menshi en fait, ndashobora kuvuga reka dutangurere ikiganiro cy'uno munsi. Uno munsi tuza kuvuga ku muntu. Uwo muntu bashanda mukeza hateguye abakenyezi n'abantu kamana. Tuza kuvuga ku muntu arenze. Barakunda kuvuga ngo urarenze. Ahubwo ikintu niko ndiyumvira Sandrine. Ndashaka yuko tumuvuge tutavuze izina ryiwe. Hama turabe yuko hari umuntu aza kumwiyumvira acavuga ati uwo muntu rero nibaza ko yoba ari uwo. Wow. Akona kajedu duhaye. Reka tugakorereko. No musire tuza kuvuga ku muntu no mukenyezi. Umukenyezi kameme no mukenyezi reka tukavuga. No mukenyezi yakoze ibintu vy'ubuhizi, yakoze ibikorwa vyinshi cyane. Abantu basoma Biblia muraza kumucamo mutora n'ingoga mugaba atayisoma bacha kuyisoma ne kuri kurabihebutse. Erega ijambo ry'Imana rivuga ati ngo naho ngo amatanguriro yawe yoba ari mato canke naho yoba ari mabi, iciza ni uko umuntu azorangiza neza. Azakomeza. Urumva rero kuba batasoma Biblia no munsi ntaco bitwaye, ahubwo ico bagitwaye ikintu nuko borangiza ubuzima bwabo badasoma Biblia. Wow. Uvuze neza cyane. Mucubirandisha n'abatayisoma umaza kuyifata mu isomo. Kubera umuntu dushaka kuvuga n'umuntu vraiment yakoze ibikorwa vyinshi. Muri ivyo bikorwa vyinshi harimo ibikorwa vy'ubuntu. Ubuntu munagira abantu bafise imbabazi, abantu bafasha abantu, siko abantu bagowe. Uwo mukenyezi rero yafasha abantu bagowe, abafakazi cyane n'imfuvyi. Ufite iyo bavuze ibikorwa vy'ubuntu abantu benshi ako kantu ntibagashira mu mutwe bumve ibikorwa vy'ubuntu. Ubuntu kivuye mu gifaransa ngani nka gratuité, donc yabikora kuri gusa kuri grâce ni y'Imana. Mana je sinzi none tubivuge gute. Urumva nyene ndazi nk'umwana w'umuntu yarakoresha ubuntu, mbwa ubwo buntu vraiment nta muntu yokora iciza kitavuye ku Mana. Like ndibaza yuko nubwo buntu yari yabukuye ku Mana, hamaze kubukura ku Mana rero nawe akabona kuzara bukwiragiza mu bandi bantu. Wow, nuko nyene uwo mukenyezi rero ubwo buntu
ubwo buntu bwiwe yarabwerekana ku bantu bagowe me turazi abantu benshi bafasha abantu mu kubafasha donc akavuga c'est ma cousine c'est mon cousin c'est tonton reka ndamuha amahera reka ndamugurira inzu reka ndamugurira imodoka ni famille nyene n'ibintu vya famille n'ibintu vy'amaraso ubye umuntu akagirira neza umuntu bavukana grande sœur petite sœur grand frère petit frère utireka ndabagirire neza aya n'amaraso amwe mugabo umukenyezi tugira tuvuge ego ivyo yarabikora me yarabirengera agakora n'ibindi agafasha abantu bagowe abantu bari mu bibazo akazi kiwe mbeka aragakihajya buye yari umushonyi ahubwo uri kuravuga cha numva nyene uri kura nanje uratuma novuga uri kuravuga ngo umuntu ngo arafasha ngabo bavukana agafasha abatoyi biwe agafasha abantu biwabo aho ntabari gufasha bari gukora ikintu umuntu yategerezwa ni nk'ama devoir mu gifaransa ni kuvuga rero nyimba umuntu yo kwibaza yuko ngo ari karafasha ngo abantu bavukana ngo ari karafasha ngo famille yiwe aho vraiment ahubwo utabifasha niho hoba haragahatsi kubera ko mu nshingano umuntu tujeje gukora haba harimo nyene no gufasha abo tuba tuvukana abo tubana donc abo muzinanye mu gihe uri kurabakorera ineza ntiwoja kwirata ngo hari ivyo uri kurakora ahubwo ivyo ubukore urya wundi muntu utazi nivyo novuga yuko biba bifise valeur cyane kuvuze neza cyane ndakunze amajambo uvuze uti uri kurafasha abo muvukana abantu bo muri famille uti utegerezwa kubikora ni nka devoir nibwirizwa mu bwirizwa abashingiye mu bakatolika nibo bakunda kubwibwira ibwirizwa umva uvuze ikintu ciza cyane naje kirankoze ku mutima même si ndi mu kiganiro turi kurafasha bajya muvukana bajya bo muri famille utegerezwa nibwirizwa utegerezwa kubafasha bon ivyo nivyo gufasha abantu tuvukana gufasha famille yacu navyo nyene ni vyiza ariko iciza gusumba ni gufasha urya muntu hari dalobezo ziwezi ndakubwiresha Centrine ubu hasigaye hariho nk'ibintu dufate vy'ama anniversaire ama blight shower hari abantu usanga bakenewe gukorerwa anniversaire koko batazi na anniversaire cyari ico mugabo batigera baronka umuntu avuga ati reka je uyu munsi umwana ndamugirire neza ndayimukorera cyangwa ugasanga umuvyeyi yagiye kwibaruka nta nagahuzu na kamwe afise ko gushika yambika umwana ugasanga uwo muvyeyi vraiment ntafise imbere n'inyuma tu mugabo be nabo ntibigira baronka babakorera blight shower ariko urumva eske uwo muntu yimukoreye uwo adafise aho icepfo ni ca ruguru hamwe naho woyikorera wa muntu asanzwe abifise nindaza kuguma kwibuka cyane aho rero harakomeye twava tuhatinda nico gituma urya mukenyezi wacu tugomba tuganireko urya mushonyi wacu yakoze ibintu vraiment bikomeye cyane bikenewe yuko tuvuga bikenewe yuko nk'abakenyezi n'abigeme twibukanya tuvuga ati mbega uyu mukenyezi ko yabaye umukenyezi novuga wicitegerezo mu kibano ciwe twege natwe aho turi mu kibano cacu turi abakenyezi n'abigeme b'ivyitegerezo ko mu gihe umuntu agihema byose biba bishoboka twokora iki tube natwe abicitegererezo mana yanje uti rero bajya abantu bari class abantu tugendana abantu dukorana turakora ibishoboka byose tukabagirira ama bread shower tukabaha amakado d'anniversaire tukabafasha mu bikorwa byabo tukabatigitira ni harundi muntu ari hariya mutoye niyo gato ayibona ku mafoto ku mastati y'abantu uti kajya kano sindigera ndakaye sindigera njya n'ukwezi kurahera ntariye plan nziza plan iriko umuceri y'ubushaza inyama amafiriti salade uti n'ukwezi kurahera ivyo bintu ntabicishije ku munwa ukwezi gusa Centrine aho ntakubwira yuko ari ahantu ugiye kuraba bagasanga uri kurarya umuceri bakubaza ati kubera kuri umuceri atari ku Noel Muyandi majambo umuceri ushobora kuboneka kabiri mu mwaka uraboneka ku Noel no kwibonane mugabo ukacugenda wa muntu awurya kana usesa ukacugenda ngo ugiye ku ego nivyiza navyo nyene nivyiza ariko hari iciza gusumba ikindi numva norira numva nokorora mosozi numva ciye numva ibintu muri jewe sinzi numva norira uti hari umuntu n'ukwezi guhera atarose ivyo byo kurya biryoshe ushize ko biryoshe hariho n'umuntu ukwezi guhera adafunguye ngo ahage yarose dukeye ubugari n'uturengarenga donc tuntu tuzimbuze naho nyene ugasanga ndose nyene twatundi twintica ntakiza
akaguma abaho kandi mugo gacu kenshi- usanga wowe Imana yaraguhezagiye Sandrine Imana yaraguhezagiye muga kugira ngo uhezagire uwundi muntu ugasanga birakugoye Oh la la. c'est vrai guhezagira urya muntu dukorana ni vyiza kuko navyo nyene nabo nyene barakeneye urukundo guhezagira barya abantu turi kuri class imwe urumva turi mu mugumwe navyo nyene ni vyiza kuko nabo nyene barakeneye urukundo mugumenye guhezagira urya muntu umengo nta muntu amwitayeho urya muntu umengo nyene nawe nyene ntabona n'insiguro y'ubuzima ni ibintu biryoshe cyane Oh la la, no mugeshangiro cuba mwishi. Urashobora kwibaza umuntu donc atafise umwimvira ko adafise umwitayeho ukaca umwimvira ko wewe. Okay, ngira ndakubwira akantu kamwe ndagacishemo. Narigeze kuba ngwaje umuntu hanyuma ndagenda ku mugoroba nije narishikira uwo musi kurara. Shitse ku mugoroba Oh, casanga hari amasorori ashika nkane arimo ivyo kurya abantu bazanye bamugemuriye amwe arimo ibitoki yandi ari mu muceri bo amasorori ane abantu bamugemuriye Zishurana cavye aho ni soir ni ku mugoroba ndavuga none ibi bintu nibiki ko izi njyari nyinshi yeske umuvyeyi yari umuvyeyi ca ndafata ndavuga reka nkure ko ndamubaza ivyo akunda kurya ndamubwira ivyaje mu masorori namumva uza kurya iki mwijoro ukundi iki ndakubikira aca arambwira ivyo akunda naciye fata izo sorori zose zine umva nkuye ko bikeyi uwo mugwayi aza gufungura ca ndagenda hari mu bitaro vyo ngaha nyene Bujumbura ndagenda ndazunguruka hariya mu masale commune nirabisha ndabona umumama ari kumwe n'akana nyene kavunitse ndamaza mama ni sawa murakomeye umwana ameze gute umugwayi igihe kingana gute ngo jewe ngo maze demwa ngaha mu bitaro none muva hehe biraborohera yashatse kurira uwo mumama acambwira ngo jewe mva ngo imuyenga ngo maze hafi amezi 2 ngaha mu bitaro ngo nukuri ngo nubona kuva mu gitondo ngo je nari igitumbura kimwe ngo n'umwana ari igitumbura kimwe n'umuvyeyi afise akana karavunitse acambwira ngo baratuzaniye ivyo kujya nko mu ndwi ya mbere ibitoki n'ibiharage muga ngo gushika no munsi ngo nta muntu turabona kiretse umubwira neza ngo acenga arashobora kudufasha ngo akadoha ibiharage zanumva homoro ndavuga eske umuntu yabuze cyajya yarajyamye ku bintu nta sabuni nyene warumva ko nta sabuni yarose yo gukora isuku nibiki kuva mu gitondo be n'umwana we n'umukenyezi bari ibitumbura bibiri naciye subira inyuma naciye ndamubwira none ndashobora kugufasha nkaguha ivyo kurya ugafungura nawe urabaza gitse narahaguruka ari ku gitanda nk'ico kibazo wagihoye iki iyo ukibika ukazokibaza ahandi umva naratinye kubera hari abantu badakunda ngo umuntu abafashe ngo bahe ivyo kurya barya abantu baragahimbo Sandrine naciye ndamubaza none ndashobora kuguha ivyo kurya gwego ngo buvyaye muvyeyi ngo imana ica mu bantu ngo imana ngo noba ndayibonye yururutse aravuga ibintu hamwe nanje nyunye numva ndarengewe namusozi narayakoreye vraiment ndamubwira zana urafise isorori canke ikintu isafuriya zana tugende hari iwanje aho turi muri chambre ndaguha ivyo kurya acaraza inyuma yanje yaja aratamba ko aririmba indirimbo sindavyibuka izo ndirimbo ndavuga man eske izi ngiyo zari kurara twaye kusha tuzita muca musesa kandi ivyo bintu birababaje ufite je mpora niyumvira ku Mana Imana irarengeye ubwenge bw'abantu rero Imana mu kurema abantu yari yaremye n'ibizobabesha nico gituma ubona hari habarara ubusa hari hababisheshe mu yandi majambo ivyo basheshe vyari guhaza bamwe baraye ubusa rero mu bitaro nkuko mu mama yabikubwiye nuko nyene bigenda umuntu akigwaye imisi ya mbere baraza kumuraba ko baba bakimuharaye mugama rukweza amezi 2 usanga atanumwe aza kumuraba rero ikintu kibabaje wa undi nawe abari hakigwara usanga we bamuzaniye ivyo kurya vyinshi mugana abantu bake biyumvira yuko aba hari hundi umuntu ashonje mu bitaro kugira ngo bamugaburire nukuri umuntu azoraba iki kiganiro ukaja mu bitaro nukuri ukabona warose ivyo ufungura ntusese ivyo kurya hajya mu bitaro hari abantu benshi nukuri inzara usanga ikarira ego tugire neza aho dushitse hose kugira neza si muri bajya tuvuka noya tugire neza abo tubona bose nyene abo duhura bose nakaryo keza umuntu abarose ko gukorera Imana cyangwa ugasanga umuntu usha Sandrine ntafise akantu yambara ugasanga umuntu ashobora kumara imisi yama muri ya mpuzu nyene agatege katabutse kandi nawe ugasanga abamama n'ukuri Imana ibaba bari ugasanga abandi kugira abishire neza mu ifariza banza kwicarako ngo
kugira ivarize Aho yugarike hatoye. ibitenga amakanzu Eh. tutututututu hari uwundi agakwemba banza kugashona karacuye akagumamo n'agapira me ifoko turyosha iyi si kameme ifoko tuyiryosha nimba imana yaraduhaye ibintu vyinshi turabe nabajya tubahezagire nawe je sinumva ego umuntu arakora imana igahezagira me hariho ubuntu kugira uronka ibintu vyinshi hari ubuntu imana biba yakugiriye kandi c'est pas pour imana iba yabiguhaye mu kibano urashobora mu kibano ku kazi ahantu uca abantu bagowe vraiment ni benshi kugira turyoshe iyi si tuyimarke ko twayiciyeko nukuri tuze turafasha abantu bagowe kandi gufasha rero harimo umugisha ubu mukenyezi tuko turavuga ngaha wa mukenyezi eske ntimuramutora antwa bamutoye oya ngira baza kumutayeri yagize iki yafashije abantu b'abapfakazi n'impfuvyi hanyuma haragera igihe aragwara araremba gose acarapfa burya ingwara nazo kamana nta kigongwe zigira kuko je ndavyurya mukenyezi Sandrine ingene yari umukenyezi mwiza umukenyezi ari integre umukenyezi akunda abantu bose umukenyezi akunda abantu bari ruhebwa iyumvire nawe uwo mukenyezi ngo yari umushonyi do qualité ni kuvuga wa mushonyi ashona ibintu vyiza ati isogo twisangira nini we yayishonye yayishonye turi class yego urumva yarashona neza hama wewe agashonera impuzu ngo impfuvyi n'abapfakazi uravyumva kandi rero umenye yuko izo mfuvyi n'abapfakazi sikuvuga ko yazigirira réduction ku gushona kwiwe kubera yashona dokari ni kuvuga yuko izo mfuvyi n'abapfakazi zozo yazishonera impuzu kuri gusa akazambika siko hama iswa kuke kuntu rero yaciye agwara akaca yitaba imana hariho ukungene abakenyezi bararize basha hariho ukungene abakenyezi bashobora kurira barijijwe n'ubusa donc ntumenya ngo bararyohewe kandi nanje nikomeza imana imbabarire jewe ntubona ko ndyohewe ntubona ko mbabaye urumva birafatanye nuko nyene rero mugabo ubu bari barize ko bari bababaye kubera ko uwo mukenyezi yarabafasha ku bintu bitandukanye na cane cane akoresheje iyo ngabire yiwe yo gushona rero bari baza ati none uyu mukenyezi ko yitavye imana bigiye kugenda gute ninda zo kwambika abana bacu mugasha hagi neza ntibungwa ntibora cyo gituma bavuga ko neza wigendere ibaza umuntu ku kiriyo ciwe yapfuye abantu baje bazanye impuzu utwana udushati utujipe amakanzu ibitenge amamodeli y'ibitenge yabazaniye ku kiriyo ciwe nivyo baje bazanye barira bereka imana rabikanzu ni wenye mbitse je ndumufakazi sifise amahera yo kugura impuzu abana banje sifise ibintu byo kubagaburira abana banje yabagaburira yabaha ivyo kurya impuzu twambaye raba mana birabe yo imagine uriyumvira none muga bana ndiko ndasoma histoire y'uga mukenyezi niyumviriye ati jewe munezero Fadete kurufu rutora umuntu aho rushaki eske uyo musi nogenda hariho ibikorwa vyanje vyoza kundirira kuko sabantu bariko bararira Sandrine burya ntibariko bararira kuko le fait que bazanye impuzu mu yandi majambo bazanye ibikorwa vya wa mwigeme za wa mufasoni apana majambo none umusi mufasoni uriko raturaba vyoshika eske hari ibikorwa ubona vyoza bikakuririra eske mbega basha dusaba ikintu kubiriyo vy'abantu bije ibintu vyiza baba barakoze abantu bazohore babizana apana ry'amajambo bavugira ku mpanda gusa ngo yari umuntu mwiza okay bakabivuga nyene bakabivuga ku biro vy'abantu ibintu abantu badukoreye neza nimba ari umuntu yaguhaye akazi muri entreprise yiwe ukazokavuga umushahara niyo nawe ukura nkagaburira umuryango wanje abana banje yarakoze gukreya akazi none arapfuye nukuri kw'Imana ariko Imana yokora aho yareka Imana kibayishuta bayita ngo ningana nivyo bagize ana Imana iri hejuru y'ibintu byose mugabo je nariyumviye ati kubeka Imana yabikoze gusa je nato kubera premièrement kubera yemeye agapfa deuxièmement kubera yemeye résurrection yiwe donc akagaruka bon je vyanyigishije gose nabonye premièrement kuba Imana yaremeye agapfa niko hari igihe Imana ikureka n'ibintu vyawe bikononekara kugira ngo yerekane ubukuru bwawe bukomeye cyane donc Imana iri hejuru y'ibintu vyose ngo hejuru y'abami hejuru y'abakomenya kuririmbana cadakabanda ubwa mbere narabonye ubukuru bw'Imana Imana irengeye ndazi ibintu vyose hama le fait que
barya abantu baje bakarira hama barize ariko ngo yari yamaze kwitaba Imana baravuga ati ngo Biblia iravuga ati ngo n'umubiri wiwe bari bawogeje ngo bawutwara ngo mu nzu yo hejuru mu yandi majambo nta vyizigiro bari bagifise byo kuzosubira kumubona mugabo Imana kurya kuntu rero Imana barya abafasoni bararize mugabo akiriko bararira ntabwo yamuretse ngo azuke ariko hamaze kuza Paulo yari Petero Petero n'umudisiple yari umukozi akomeye cyane w'Imana avuze Imana irasubira mugarukana mu yandi majambo Imana yashatse kugaragaza ati ndi kumwe n'uyu mukozi wanje neza cyane muravyumva hama kandi iravuga ati numvise amarira yanyu Fade tukiri ngaho nyene je kintu nabonye gukorera Imana ugakora ibikorwa vyiza vy'impuhwe ni isoko y'ubuzima igituma ari isoko y'ubuzima aba bapfakazi bobo bari babizi bari bazi igituma bariko bararira barabona ikintu ikivide kizoca kiba barabona ingene bazosubira abagowe babura ivyo bambara abana babo babura ivyo barya abana babo babura ivyo bambara umva gukorera Imana ugakora ibintu vyiza hari isoko y'ubuzima kandi uriko urakorera Imana burya uzoyikorere ata reserve vraiment ako kantu ruhereje ko ata reserve ata kintu uriko uravuga reka nibikire canke no ukora ivyiza bikore ikiza ntikibora hanyuma wigendere vraiment ikintu ciye ufasha kwiyumvira ko niyumviriye ku bantu bubu abantu bubu benshi barahindutse n'abantu badashima urabakorera ineza bakakwitura inabi ariko ikintu iyi nkuru yanyigishije ati naho we wokora ineza wowe bakakwitura inabi umenye yuko hariho umunsi wo kwirugwa uwo munsi ushobora kutawumenya ariko ndakubwiye ati muntu ukora ineza hama bakakwitura inabi ntudende bukigwe menye hariho umunsi wo kwibukwa w'ibikorwa vyawe mba numva novuga haleluya turinjiye rero mu kwezi haleluya urazi novuga ati ineza ntibora kandi ngo umuntu ngo yimbura ikintu yabivye ntushobora gutera ibigori uca wizera kuzokwimbura ibiharage ntibishoboka rero wowe uteye ineza ishobora kutamera uno munsi kubera ko burya ibintu vyiza birasaba umwanya munini urabona uteye ikigazi ntucuza kugisoroma mu kwezi kuza urarindira mu gikintu nobwira umuntu akora ineza n'ukuri bandanye uyikora nturabe ku bantu abantu n'abantu nyene ariko ndakubwiye ati hari Imana itazayibagira hari Imana novuga ati Izaya sinzi Jeffrey mico nyereka n'igitabo Imana yandikamo hajya Imana bashinyira girana urugraph rungarago tuko turegereza guheza ikiganiro cyacu cy'uno munsi tuze tusababwiye na wa muntu wari Imana nti nene baramutora vraiment baramutora umuntu wese asoma Biblia umuntu w'umutayeri w'umukenyezi yakoze ibikorwa vy'ubuntu agaha impuzu abapfakazi imfuvyi hanyuma akitaba Imana amaze kwitaba Imana bagatuma ko abakozi b'Imana utibaze babafashe kubera uwo muntu ibikorwa yakoze barase kuvyihanganira baravuga no Dieu nibishoboka uwo muntu kubera ikagiye hanyuma Imana irazana uwo mukozi w'Imana wayo arasenga ciye bugufi gose hanyuma Imana irumva amarira y'abapfakazi irayumva iragarukana uwo muntu hanyuma imaze kumugarukana abantu bariko bararira na za mpuzu umwese azikoreye undi azifashe mu maboko bariko bararira baca baramubona wa muntu aje azutse hanyuma baca barashima Imana mbe baririmbye akanimboga ngira bare uri Imana ya kandi kajyo oya je nagwanda kakubwiye mu ariko baririmbye je nibuka ariko usanga bavuze uri inkuru mwamuri imirimo y'Imana iratangaje yego ushaka utarayibona uyu munsi mugabo ndakubwiye yuko Imana ntibaye umuntu ngo yibagire yego rero uwo mupfasoni ku bantu batashuye kumumenya atangurwa na te hagacakira a hama b hanyuma i hama te hanyuma a Tabita niwe twari kuno musi niwe twari kuno zo turavuga niwe mukenyezi yatwesipire no musi muri iki kiganiro basi numvise shatse kuba nka Tabita je mugingabire no fise niyo kuvuga sinzi ngene no vyogenda mana we uya none dukore tumwigire ko ahubwo abantu bavuga turashaka kuvugira abatishoboye abantu mufise ingabirano yo kuvuga musange in box abakenyezi
abakenyezi n'abigeme sha kuba umupfakazi birababaje kandi birarusha nico gituma duhaguruke abantu bose bakorera bakino kiganiro please come on ingo duhaguruke dufashe abapfakazi dufashe imfuvyi Imana rero burya ntiheranwa tukiri ngaho nyene uriko uravuga ngo muze tubafashe ariko je hari ikintu nkunda gushimikirako nukuri hariyo ijambo ry'Imana rivuga ati ngo naho nogira iki indimi nk'iz'abamarayika ngo naho novuga indimi nk'iz'abamarayika ngo ntagira urukundo byose nubusa rero ikintu ca mbere ntuce wumva ngo iyi nkuru ngo uce wumva ngo urarurumvye ngo ngo ngiye gutangura gufasha imfuvyi ngiye gutangura gufasha abapfakazi banzu bishire muri wewe bije mu mutima ubanze kumenya kubera iki nofasha imfuvyi n'abapfakazi uravyumva hama umaze kumva umutima wawe uguhaye le pourquoi kubera ko iyo ugiye gukora ikintu udafise impamvu igutuma ukora ico kintu bizokorohera kubiheba ariko ugiye gukora ico kintu wumva usuniza Tabita ashobora kuba Imana yaramuhaye ihishurirwa hama iryo hishurirwa rikamubwira ati muri iyo ngabire yawe fasha abapfakazi n'imfuvyi kandi ico kintu maze kukironka bituma no muri bihe bigoye kuko inyuzi zarazimba amatisi yarazimba muga Tabita ntigeze abiheba kubera iki ingufu zamusunikira kubikora zarasumba cyane ingufu ziriko ziratuma hagarika rero ndavuga ati muntu uri kuratwumviriza nukuri ubanza uganire n'umutima wawe wumva ati mbega iyi nkuru nigikinyigishije Tabita ko yari umwigeme nkanje ko yari umupfasoni nkanje muga akaba yarumva ingabire yiwe yo yihebera kuyikoresha ivyikimazi acishije mu bantu novuga ati abantu baba barahevye hama ivyo bintu yakoze bikazogaruka kumuvugira siko mbega nawe uri kuratwumviriza wumva bikwigishije iki ntangabire wowe ufise ubona yo ushobora gukoresha ku bw'abandi je nama ndabigiti Sandrine nta musi ndabona igiti gikorotse ngo reka ngende kurya ivyamwa ndiko ndamera igiti kirarizamwa kikarekura hama abantu bakaza kwa mu yandi majambo nta muntu akwiye kurya ivyamwa vyiwe ivyamwa vyawe reka abandi babike urakoze cyane n'ikiganiro cyacu naha kiriko kirarangirira sigaye 1% kiganiro cyacu kirangira mwege muriko muratwumviriza mwese muriko muratwumviriza uyu muntu tumwigireko atubereko model tumwigireko atubereko model kubera mabonye ineza ntibura Imana niheranwa warakoze ibikorwa vyiza cyane ubuntu abapfakazi n'imfuvyi Imana iri très sensible kuri bo iri très sensible n'abantu mushaka kugerageza Imana nukuri muzokorera neza abantu baba vulnerable Imana iri très sensible kubera n'abantu baba bagowe badafite chefo ni ca ruguru ubafashije rero hari umugisha uva direct ku Mana antuka Imana hari ibintu bibiri kwirakora vyinshi katibazi gastop out no je dois réagir à ça. Yego wowe uravuze ati Imana iri sensible kuri abo bantu mukumenye yuko nyimbiri sensible kuma œuvre meza umenye yuko naho nyene bakoreye ni nabi naho nyene la sensibilité reste c'est le contraire ni kuvuga rero wewe nyimba ushaka imihezagiro kori neza uyikoreye cyane abatishoboye hama nyimba ushaka kuvumya niko novuga naho nyene uzuhame umupfakazi uzobibona uzuhame imfuvyi uzobibona mu bisanzwe ubukoze mu jisho ry'Imana mu yandi majambo harya iyo ukoze ku muntu adashoboye kukwihora ukamugirira nabi ngo ni kubera uri kumuhora ubukene bwiwe uri kumuhera novuga ati la vulnerabilité yiwe uburi gukora mu jisho Imana nkuko Tabita byamuvugiye agashobora kuzuka yari yavuye mu mubiri ni nkuko nawe ibibi byawe bishobora gutuma ugira ibibazo Imana idufashe cyane je nafashe decision ngiye gukora ibikorwa vy'ineza vy'ubuntu bwinshi kwera ndazi ari gihe iriga nuko tuvuga tumaze gupfa aho usanga twamatsiko turajya amashano muga Imana ikatuvuga ujye muntu wanje kuko nkabijya tukabijya ntiyagira ico bitubwira canke abantu bakadutega imitego amapiège bw'Imana ikavuga uwo n'umuntu wanje ibikorwa vy'impuhwe amariko arakora nanje ndamugiriye impuhwe ntacaba ego muga tutiragiye imbere yuko dusozera Sandrine hariho
ibintu nagomba kugarukako ufite isi turimwo yubiragoye hari abantu bakora ineza kugira ngo bakorere ineza abantu dise abo bantu bariho kandi Imana ibahumugisha cyane muga hakaca haba abantu bakora ineza kugira ngo bagaragare nk'abagira neza kandi ataribo bambone nukuri Imana idufashe cyane kuko ntaco vyoba bimaze hamwe twokora ibintu kugira ngo twiyerekane ahubwo twige gukora ibintu kugira ngo umutima w'urukundo uri muri twege uje no mu bandi bantu urakoze cyane ikiganiro cyacu kirarangiye ariko nibutsa bariko baradukurikirana mwibuke kugira subscribe canke sabone canke gufyonda kuri kajya kantu gatuma uzoga umukurikirana ibikorwa vya Woman TV mugire commentaire mugire ama like mugire partage mu groupe WhatsApp murimo ma groupe zo kuri Facebook ahantu hose musanzaza ibikorwa vyiza ega natwe tuko turakora ibikorwa vy'ubuntu kuri Woman TV tuko turabikora nuko nyene musanzaza izi nkuru nziza nkuko Tabita maze kuzuka abantu baratamvye bararyoherwa mu partage kugira abantu buva inziguru nziza hama nundi musi turabaye ikaze je mwari kumwe ni Sandrine Nizigimana mwari kumwe kuri mikro hamwe na Fadete Munezero murakoze cyane bye bye.